Bakunzi bayaga mahoro mwese. Iyo umukobwa yatwarindi wabo araturubikwa eka no kwangazwa akangazwa. Yari mu ishuri ahagarika kugira arere umwana wiwe. Umwana nahakura ni gake asubira ku ishuri. Yamara hari abafise iyo nyota yo kwiga no guheza amashure yabo. Reka twumvirize umwigeme vyashikiye uko yabigenje kugira asubire ku ishuri. Nkimenya ko mfise inda nabonye ko ubuzima bwanje bwose buhagaze. Kubera ico gihe nari umunyeshuri nabona ko ataco nshoboye kandi kwimarira umuryango kubera wacu mfata nabi. Ku ishuri sinabaye nkisubirayo kubera naciye nikumira jenyene. Kubera nabona ko ngiye gutukisha ishure, izina ryanje n'umuryango wose wiwanje. No mu kibano nabona ko ari ibintu bibi ko nakoze ikintu kidakorwa no mu mico y'ikirundi. Mu nyuma sinasubiye kandi kwiyumvira ku bw'ubuzima bwanje, ariko naguma niyumvira ku bw'ubuzima bw'uwo mwana ngiye kuvyara. Sinabaye nkishira kandi objectif zanje imbere, naguma niyumvira uwo mwana nzomurera gute, bizogenda gute. Ariko mvyaye byabaye ikibazo kuri jewe, sinahagaritse indoto zanje zo kwiyumvira ingene nzosubira ku ishuri. Naho muhira byambereye ikibazo kinini cyane. Ariko narigwaniriye, ndababwiye muhira ko ngira nsubire ku ishuri, barambwira ko atana kimwe nshobora gukora, ico nari gukora naragikoze. Ishure bo bantwaye ko je narabazaniye diplome yanje nari nkeneye. Ariko ndabereka yuko nanje nshoboye kwigwanira ngere aho nshaka kugera. Baranka kuma amafaranga y'ishure, umugenzi araza ndamubwira ikibazo mfise, arampa $20. Ndagenda kugira inscription, ndariha na minerval. Ico gihe niga muri seconde gihe navyara. Ariko kandi hanyuma naguma niyumvira mbe je nzosubira gute ku ishuri ko abo twiganye bo baronse ama diplome, je ndashobora kwiga kandi aba anye ngiye kwigana nabo ko nabasize inyuma, abandi narabafasha ama devoir. Ariko mu wundi mwanya nkabona yuko nshoboye kwiga kandi ko yanamfise indoto yo kugwanira kwiga, nashaka ko ndonka diplome hama ibindi bikaza mu nyuma. Bamayo $20 biranka ko nsubira ku ishure, muhira barangwanya. Ariko ndababwira ko je ntegezwa kwiga. Haca haza uwundi muntu arambwira ko azomfasha ko ntiyamfashije. Ico gihe ndibuka nafise telefone ya G1 ca ndayigurisha n'amafaranga nayigushije 20. Ca ndariha minerval, ndariha vyose vyari bikenewe, ndasubira ku ishuri. Ariko nsubiye ku ishuri umunsi wa mbere bambwire ko ntashobora kuja ku ishuri muhira kubera umwana. Ndababwira none hakenewe iki ngo nshobora kuja ku ishuri, soit umwana umutwari kwa se wiwe canke uze uraduha 2000 francs par jour kubera usubire ku ishuri. Ndababwira je nta kibazo nzoyabaha. Indwi imwe irahera, amafaranga ntayo nabahaye. Baca barambwira kuva no munsi uzoza uragenda ku ishuri n'umwana wawe canke ugume ngaha. Ndashwana muhira ndababwira mama ko ikije mufata nabi, ko ikije mushaka ko indoto zanje zipfubusa. Ngeze muri seconde ko kimudashaka yuko je mpeze ishuri nkora ivyo ntegerezwa gukora. Narakoze ikosa kuzana umwana muhira, nazanye ndayigitwarire. Ahantu hose ndengana je nta mahoro mfise. Ko kimwe mutoma amahoro basimbeho nk'umwana mwavyaye, kandi ndabasaba n'ikigongo. Ndabibwiye mama aravyemera ariko nafise grande sœur we yamfata nabi cyane. Mama aramubwira reka kumufata nabi, ni ibintu bibaho kandi yarakoze ikosa nawe ararizi ikosa yakoze, reka tumuhe chance asubire kwiga. Mama caremera cafata engagement y'umukozi. Ca ndasubira ku ishure, Imana iramfasha ndiga, ndaheza ndaronka iyo diplome. Après ngaho naciye mbona ko vyose bishoboka. Nabajya bose bahora baheba ishure babona yuko bafise ibibazo vyo kuvyara, canke babona yuko atana kimwe bashobora kwishikanako, ko bose bo bikora bagasubira ku ishuri kubera nta kinanirana. Kandi iyo wishizemo ikintu ni ngombwa ko kiba. Kandi nta kuntu wowe ufise indoto yo kugera ahantu ukacuyifisha ubusa indoto yawe ngo kubera ushobora kuba waragize ikibazo kanaka. Murumvise rero yuko bishoboka iyo abavyeyi n'ikibano bafashije uwo mwana w'umukobwa usubira ku ishuri. Birashoboka rero ko aba bana b'abakobwa naho biba byashitse akavyarira muhira ashobora gusubira ku ishuri. Bavyeyi muko muradukurikira, nimufashe abana b'abakobwa banyu
naho baba bavyariye muhira bashobore gusubira ku ishuri kugira bazoshobore kwiteza imbere no guteza imbere umuryango wabo.